abisirayeli bakibagira igitangaza Imana bakoreye mu kubajabuza ikiyaga gitukura. Oya, nawe n'aba bantu sinzi uko bari bameze, ariko mu nyuma nagiye gusanga na twebwe ariko ntituraba mu gihe cy'abisirayeli, ariko natwe mu gihe cyacu haleluya, mu gihe cyacu na twebwe niko turibagira. Imana idufashe cyane, turibagira. Imana ibagiriye neza abisirayeli, ikabaha kuba mu nkore, bararya bagahaga bakamererwa neza, bagaca bibagira iby'Imana yabakoreye. Abisirayeli bamaze kurya bakabyibuha bakamererwa neza, bateye akagera Imana. Na n'uyu munsi niko biri, hari igihe umuntu amererwa neza agatera akagera Imana, ukamengo nimba yamerewe neza niwe yabigize, nikubwiwe ngo baciye batera akagera Imana, bamaze gutatagara, bamaze gucikungana amahero, ngo baciye batera akagera Imana, ngo batera akagera igitandara cy'agakiza kabo. Imana idufashe cyane, ntugatera akagera Imana, ntugatera akagere igitandara cy'agakiza kawe, byoba bikugoye cyane rwose, byoba bikugoye. Ingero usubize Uhoraho ikaba iyo kumutera akagera. Oya, usuzume ukuri ingero uri kurasubiza Uhoraho. Imana idufashe cyane, haleluya. Kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi, ariko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Kuko urukundo Imana yakunze jewe nawe, niko rwatumye Imana itanga umwana wayo w'ikinege. Erega kubera urukundo Imana yadukunze, niko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Niko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Urukundo idukunda nk'umuremyi wacu, nk'umubyeyi wacu, nk'uwaturemye akatumba, akaturokora, urukundo yadukunze niko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege. None ko yagukunze kugera hiyo agushika hatanga umwana w'ikinege, uyu umwe yari afise kugira ngo apfe mu gishingo cyawe, mu gishingo canje, uri kumusubiza ingeri yiye. Uravye urwo rukundo rungana rutyo yagukunze, uri kumusubiza ingeri yihe uno munsi? Uri kumusubiza iki uyu munsi? Usuzume uri kumusubiza iki. Arakeneye ko tumusubiriza mu nkoko. Imana hari icyo yakoze, mugabo sukuye nibyo yaratugiriye ubuntu, turi mu buntu bwayo, ariko biradusaba kumusubiriza mu nkoko, kugira icyo dukoze natwe kigaragaza ko dutahura agaciro k'urukundo yadukunze, agaciro k'icyo yaduhaye kidasanzwe. Uri kumusubiza iki? Uri kumusubiza iki gacuti? Kora ibishoboka kugira umunezereze, nicyo cyatumye apfa, ngo nitubeho tukinezereza. Kenshi dukora ibyaha umuntu arondera kwinezereza, abantu bajya gusambana barondera kuja kwinezereza, hari abandi babironderera mu kuja gutamba muri bwa butambiro batambiramwe, hari abandi babironderera akaryo kabonetse mu kuza gusangira akabroshete, akaboga n'abandi bagenzi babo, umuntu akarondera kwineze. Hariho n'abandi babirondera mu buryo bwo kugira iminsi mikuru. Hariho abantu bagira iminsi mikuru aho mubona, bakarondera iminsi mikuru. Umwana kwija umwaka bagaca bagira umunsi mukuru, yakwiza ibiri bakagira umunsi mukuru. Urumva ufise 4, urumva iminsi mikuru ugira mu mwaka. Mwayumvise? Uvize 5 murumva iminsi mikuru. Mwagira kuri wa munsi wo guhimbaza igihe mwagiriye ubukwe, umunsi mukuru. Umugabo yibuka amavuka yiwe, umunsi mukuru. Umugore yibuka amavuka yiwe, umunsi mukuru. Mbere n'umukozi agashikirwa ngira yibuka itariki yatanguriye kwa kazi, umunsi mukuru. Iyi niyo tariki natanguriye kwa kazi, umunsi mukuru. Iyi niyo tariki nashingiye ko ryashira hamwe, umunsi mukuru. Hari abantu bagerageza kugira iminsi mikuru. Twebwe hari ikiyaga hariya mu gisagara cya Bujumbura, bakaja ku kiyaga, ku musenyi uricara naho wambaye yera n'icafura.
uricara bagakura ibirato bakiruka ku misenyi. Nama mbona abafiyanse biruka bafatanye utuboko, ukabona bifotoje bafatanye utuboko bagize utuntu ariko bararondera kwinezereza. Mbega unezereza kangahe uwagupfiriye akakuzukira? Umunezereza muri bingahe? Kugira iminsi mikuru y'ibikwerekeye kugira ngo urondere kwinezereza. Icyari kidukwiriye kubw'uwo yadupfiriye, w'icyatumye adupfira si ukugira ngo twinezereze twebwe, ariko no kugira ngo tunezereze uwadupfiriye akatuzukira. Haleluya, haleluya.